Muteze amatwi ikiganiro kabizi Jose Ndayizera mu buhinga bw'ivyuma mu minsi 2 no kuvuga igenekerezo rya gatandatu ndamukiza uno mwaka imyaka 20 izoba irangiye President Cyprien Ntaryamira yitavye Imana mu ntango havuga yuko yari isanganya ryabaye mu nyuma haza gukoresha yuko President Cyprien Ntaryamira yoba yiciwe mu ndege yarimwe na mugenzi we Havyarimana Juvenal indege yari bakuye i Dar es Salaam igana Kigali uno munsi rero ariko ikibazo ni kumenya neza uko vyagenze mbega byoba vyagenze gute ku mukuru w'igihugu c'u Burundi yarafise indege yiwe nigiki catumye atafata iyo ndege ni bibazo vyinshi bivugwa kuko kuri iryo genekerezo rya gatandatu imbere yaho gatoya mbere mu minsi 2 hari habaye iyindi nama yari yahuje abandi bakuru b'ibihugu batatu no kuvuga u Burundi u Rwanda n'uwa Zaire ico gihe mbega hoho iyo nama y'I Dar es Salaam yoba yari yateguwe ngivyo ibibazo bitari bike tuzakuyaga n'uwarajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira ico gihe uwo bita administrateur de la sécurité du président yari Deo Ngendahayo yajanye na president mwizo ngendo zibiri ariko ugwi Dar es Salaam ku munota wa nyuma kumva kugeza uno munsi atawuzi icabiteye ahava dafata indege co kimwe n'umukuru w'igihugu yarajejwe umutekano Deo Ngendahayo uno munsi tukaba turi kumwe hano muri studio ndabaramukije nakaze muri kino iganiro ndakurabukije Serge reka imbere yuko dushika Dar es Salaam duhere gatoya ibadorite ni muri Zaire ico gihe uno munsi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho habereye inama yahuza abakuru b'ibihugu batatu President Cyprien Ntaryamira u Rwanda Havyarimana Juvenal hamwe na Mobutu yatwara Zaire ico gihe biravuga ko ngaho onya hoba harafashwe ingingo yuko mu nama yari guca ikurikira abapresident babiri b'u Burundi n'u Rwanda bari kugenda mu ndege imwe ivyo mwebwe muri urwo rugendo rw'ibadorite mwarabimenye canke nibivugwa gusa cyambere cyo mumenya nuko iyo mibonano yariganye kugarukana umutekano mu Burundi no mu Rwanda no muri Kongo ko muri ico gihe hari imidugararo myinshi cyane hanyuma rero abakuru b'ibihugu nkuko bisanzwe barinda kubonana kugira ngo barabe ingene bo bitorera umuti ni muri iyo ntumbero rero umukuru w'igihugu c'u Burundi yafashe indege yitwa Beechcraft aja Badorite kuraba mugenzi we nyakwigendera mu butu bahurira nayo na Havyarimana Juvenal cyo mwumenya rero cambere nuko muri ico gihe indege y'u Burundi yitwa Falcon yari mu Swiss kubera bituma vya entretien kuko indege yari ifise amasaha yashikanye irinda kuja kubayikoze kugira ngo ayisuzume muri ico gihe rero iyo ndege y'u Burundi yari kuyasuzumwa hanyuma tukagendera mu yindi ndege ya Air Burundi yitwa Beechcraft yari indege nziza ikomeye ariko yari itonda cyane hanyuma rero dushitse Badorite harabaye umubonano w'abakuru b'ibihugu twebwe bafasha bikongo nabo Rwanda na Burundi twagumye ahantu baduteguriye no kuvuga abakuru b'ibihugu ivyo bavuganye batatu ivyo bavuganye ntavyo twamenye kuko bameranye amasaha d'ailleurs mu butu yarasohotsera nadutwenga kuko yaraturavye ati ngaba abantu bitwa yuko ari abafasha bafasha aba president ariko yashaka kutubwira ati ntabyo nta nakimwe mwumvise ariko mumuravye urashobora kuravye umuntu ashobora kurabona nuko yoba nezerewe cyane asovye na cyane yuko hari hahije kuba inama muri umukuru w'igihugu ndade niwe yari yagiye ico gihe ndibuka neza nimba muraza gukosora hamwe byo batari ivyo yuko yoba yarakariwe n'umukuru w'Ubufaransa ico gihe gushika naho president Ndadaye avuga ati bano bantu naho bo bamaze imyaka myinshi ku butegetsi mukaba mufite ivyo mubagiriza tumugaragaze kuba vugisha n'urupfasoni mwarabona yuko anezerewe no kwakira intumwa zaje zerekeje president w'u Burundi muri ico gihe mu butu ivyo nivyo yuko kuri igihugu Ndadaye yari umuntu yashaka yuko basonora ico bita mu Gifaransa les institutions inzego ivyo rero ntiyashobora kumva nyene umukuru w'igihugu naho bari igihugu c'u Bufaransa yo gufatira mu mutwe umutegetsi nka mu buto kamufata nk'umwana akamubwira amajambo asa n'umuntu ariko aramutatira Ndadaye yamubwiye ati nivyo hari ingorane mu gihugu muri ngaha mu karere kiwacu ariko
uyu n'umukuru w'igihugu amaze imyaka myinshi cyane musondere kandi niwe yodufasha kurondera inyishu ivyo rero mu butu byarasa nuko yumvise yuko Burundi bwari bufise intwaro iboneka yuko iriya intwaro iri kurarondera akazoza k'ibihugu byose akazoza ku Burundi gusa ivyo rero nico gituma naho ndadaye yari bari bamugandaguye yabonye yuko intwaro yariho yari abantu barinda kumvirizwa kuko bari bafite ijambo mu makungu ariko ko yari yamuvugiye byaratumye abakira neza ndavuga Cyprien Ntaryamira yari umukuru w'igihugu mwari mujeje umutekano wiwe byaratumye abakira neza mukabona yuko anezerewe aryohewe ico mumenye nuko Perezida Mobutu yamyakira abantu neza cyane naho boba badasanga ivyumviro yari umuntu yakira neza ariko kuvyerekeye Havyarimana ni kuvyerekeye Burundi muri CPGR kari wakarusho yamashirako kukwerekana yuko ari bihugu bibanyi ahinda kwakira gusumba nkuko yo kwakira umuntu avuye handi inyuma y'iyo nama y'ibadorite mu minsi ibiri yakurikira hari inama i Dar es Salaam yategerezwa kujamwo abakuru batari bake muri kano karere ico gihe iyo nama mwaza muyizi cyane ntiyari bwamenyekana yari yamazwe gushika ku rutonde rw'abategetsi b'akarere iyo nama bari bamaze kuyimenya nibaza yuko bari baje ni kuvugana ngene kumvikana bahagarara ku ijambo rimwe Dar es Salaam muri ivyo bihugu bitatu hama biravuga yuko President Ntaryamira cyo kimwe na mugenzi w'u Rwanda bo barafatiye ingingo ngaho yuko bari kugenda mu ndege imwe haba kuja Dar es Salaam canke kuvayo ivyo mwarabimenye canke sivyo na gato oya sivyo ivyo abajya kuri w'igihugu banabijamwe no kubijamwe byerekeye bya logistique byo gutwara ngende bagenda amasaha hariho ba chef du protocole babonana bakabivugana ubusanzwe umukuru w'igihugu afite uburyo bwiwe bwo gushikaho ivyo ntibabivuganye ahubwo ico mumenya nuko mu kugaruka tuva bado President w'u Burundi yasabye President wa Habyarimana atereka ko tutahenahejeje tuvugana reka n'indege yanje ko yitonda reka tujane tugene turavugana tuduhanahana ivyumviro niko kuzarana nabo bavuye bado baza mu ndege ya Habyarimana ko we Falcon yari yarakora baca barazanana aho ariko nahene baciye Bujumbura canke baciye Kigali baciye Kigali hama indege imugarukana Bujumbura nibaza yuko ivyo ni cyari kibazo gikomeye cyari gusa hamwe mu rwetereka tugene turaganira kuko urugendo ni rurerure ariko aho mwari kumwe nibaza yuko muzi mu kuva bado ni twari kumwe mu kuva bado yaje naje mu ndege inyuma ya Beechcraft hama inama yakurikira mu minsi ibiri Dar es Salaam muravuze yuko yari ku rutonde mega ivyari gutegerezwa kwigwa aho mwari mubizi inama ya Dar es Salaam yateguwe mu gihutihuti na President wacu Cyprien Ntaryamira yarategura mu ijoro nibuka yuko aduhabwa saa 8 y'ijoro kugira ngo twumvikane ivyo yoshikiriza kuko nitwari tuzi neza intumbero yo nama barayihamagagwa na President Museveni na shikikiwe na nuzenya ishirahamwe ibihugu vya Afrika byatwagwa muri ico gihe na Salim hanyuma rero nitwari tuzi neza urutonde rw'ibibazo biza kuvugirirwaho hanyuma rero wakagira ati jewe ngiyeyo ico nzoshimikira ko no gusaba yuko boza kudufasha umutekano mu Burundi boza kudufasha ingene leta y'u Burundi yo kumvigwa hagati mu gihugu kuko byasa nuko byananiranye abantu bashinga amateka barapfa abanyagihugu bari babica mugaragaro tukabona yuko neza abajeje umutekano batafise inguvu cangwe ubushake bwo guhagarika ivyo bintu ariko ku bwanyu mwabona ko ari bisanzwe yuko abakuru b'ibihugu batumwa ko mu nama batazi biza kukigirwaho byari bisanzwe ariko iyo nama twebwe twari tuzi yuko
Burundi buriko burashigikirwa n'amakungu bwariko burashigikirwa na Nations Unies twagwe burashigikirwa n'ibihugu biri hamwe bya Afrika ariko iyo nama ntiyari izwi cyane turaza kubigaruka ko ni hama mugeze Dar es Salaam mu iyo nama nyene yatanguye naho nyene baravuga yuko uravye uko inama yatanguye hama mu minota mikeya mukaja muri bimwe byo kwivuna umusase gufata ubutwe mufungura hama inama ikongera ikaba ukaraba n'ingene yariko iragirishwa harabavuga ati mbere bamwe mu bakuru b'ibihugu bari mu iyo nama umwanya umwe wasanga basinziriye ku buryo wabona neza ko atari ibintu vyateguwe neza niko mwabibona mwebwe bwari muri aho inama yabera canke ibyo nibivugwa bindi by'abantu baba batabikurikiye neza je nabikurikiranye kuko mu binjiye basirikira Burundi yari president Ntaryamira na vice premier ministre Ciza yari yicaye inyuma yanje yari ministre d'etat nanje twari twicaye inyuma y'umukuru w'igihugu nitwe batatu twinjiye muri iyo nama uko byabonetse byaragaragara yuko iyo nama itari yateguwe kuko barashikirije mu ntango bavuga bati ubu tuje kuvuga ibibazo by'u Rwanda n'ibibazo by'u Burundi hanyuma rero batangura ku bibazo by'u Rwanda ibibazo by'u Rwanda President Habyarimana aravuga ati jewe sinumva igituma muvuze ngo muze kuvuga ibibazo by'u Rwanda kuko iby'u Rwanda byaheze hasigaye ikibazo kimwe gusa cy'umushikiranganje wa CDR turinda gushiraho cyangwa udashiraho nta kindi twarasinyaniye imyumvikano Arusha simva ngene muvuga ibibazo by'u Rwanda hanyuma rero baca bagira bati reka tuvuge iby'u Burundi basi ico barakigejeje ko basanze nta wundi yavuga ati hari baca bavuga iby'u Burundi arabona neza yuko iyo nama itateguwe hanyuma basimbiye ku by'u Burundi Salim niwe yafashe ijambo aravuga ibintu birebire atangura kuvuga situation y'u Burundi yose imigambwe iri mu Burundi ico barondera ico bapfa biramara amasaha avuga ibintu bose bazi ahejeje Seven aravuga ijambo nabo nyine atangura gucira imigani miremire tutumva turabona yuko iyo nama atacija gushika ko hanyuma president wacu nabo nyine aravuga avuga yuko atanga kuko ntiyarazi neza ico Shinamigamije avuga ngene Burundi bumerewe ko tugowe dufise umuhagararo mwinshi abantu bariko barapfa badupfana kandi atanga uvurete ifise zo kubagwanira yuko bo buraba ngene bo dufasha ariko ubona yuko nka president Moyo yari isinziri yabona yuko atadeba irimwo hama mu nyuma mwagiye muja gufungura kenshi y'abakuru bego bariko barafungura naho nyine bashobora gusanga bavuganye ibintu nta kindi kintu gidasanzwe canke gihambaye baba baravuganye bariko barasangira urabona gikuru nuko iyo nama iri guhera mu saa 8 saa 9 ayo madiskuru ivyo ayo majambo yavugiwe yaratevye cyane arateba gushika naho tuza bahagarika tukaza gufungura mu masaha 9 bagiye gufungura twagiye mu mugwi bibiri hariho umugwi w'abakuru w'igihugu n'umugwi wabafashe ivyo abakuru b'igihugu bavuze muri uyo mugwi nivyo twabimenye twari turindiriye yuko tuza kubona na president twasubira twabisubiramo hamwe ariko urumva nta mwanya twasubiye kubirongera n'uyo musatsi waratevye cyane kuko twagiye gusubira guhamagagwa mu masaa 11 ngo dusubire muri salle kugira ngo atubwire communiquer cyangwa itangazo isozera iyo nama iyo nama rero isubiyemo irateba naho nyene kandi tuvayo mu gihe iyo nama yaheze hafi ya saa 11:30 ariko biranavuga yuko inama aho mugaruke muvuye gufungura inama yateba cyane bitaboneka ikiriko kirayitevya kumbure uwari karayigirisha akagaruka ku nkuru ivyo nivyo wasanga umengo bariko barayitevya ivyo byarabonetse ntimwamenye igituma bariko barayitevya hanyuma rero inama hamwe bavuze ati iraheze niho nyakubahwa kwigendera Cyprien Ntaryamira hagurutse araturaba twe na Ciza ati
atubwira ati murazi jewe abantu bandindiriye ku kibuga c'indege bamaze amasaha bandindiriye sinsubira gufata ijya ndege imara amasaha 3 nubanisha abantu reka nsabe nyakubahwa perezida Habyarimana asubira ntware nkuko vyari byagenze bado tubwira ngo ndabe ko nk'isaha nk'imwe noshika imbere y'isangi hagati yaho abantu bakaba baruhutse arahaguruka nitwarunga umwanya wo kuvugana ariko mwebwe nk'abajejwe umutekano wiwe amaze kubabwira ivyo onya nta ukaraba n'ingene inama yagenze nta bibazo wigeze wiyumvira kugira ushobora kumbwira ati nyabona naho twoteba tugenda indege yacu barateba cyane kandi muri ico gihe nta muntu yashobora kwibaza yuko hoba ikintu mu buryo bw'iyo ndege kuko yari indege civile yatwagwa n'abafaransa ahubwo twe twatinye iwacu kuko ndibuka yuko naho dusohotse ndababwiye yuko perezida yavuze ko ndamuherekeza kuko urabona perezida yacu arahagurutse ashikiriye Habyarimana mu bibanza bitatu yakuyemo abagarde biwe batatu acabwira jewe na ministre Ciza yuko ariko tumuherekeza acama ni varisiyo dusohotse ndabibwiye delegation y'iwacu yuko arije na ministre Ciza duherekeza perezida muri Falcon ya Rwanda narabonye yuko abantu bose bashaka kuja muri Falcon wa mbere yabaye icyo gihe mengo yari commande cyangwa capitaine sitavyibuka neza aide de camp chayo aranyiherera ambye ati nyakuba ndabusavye je bwumva mu kuru w'igihugu naje kugenda mu ndege atari kumwe na aide de camp wiwe ti rero ndagusavye ureke ngende kuko nivyo byoboneka nayo ko president atari kumwe na aide de camp ndambwira ni jewe umukuru w'igihugu yambye ndamuherekeza ngiyi ni varisi ni maleteo yampaye sinzi birimwo sinzi mabanga arimo niwe yabitegetse umukuru w'igihugu ategetse ejo guhindura uyo komanda aranyumvira ko naramutwara nishitse muri salon d'honneur urumva twavagaho mu hatugira inama tugakorokera mu modokari tugasimbira tukaja ku kibanza c'indege muri salon d'honneur jewe naje tugiye turira iyo ndege nari namaze umuryango w'indege wari amaze kugura Habyarimana yari amaze kwinjira nzambona ministre Ciza je yiruka arambwira ati nibishoboke ko ntagenda kwerekana kuvuga ibujumbura itangazo y'inama kuko ibujumbura bagize ubwo bazi yuko bafashe ingingo yo kuzana ibitero byo hanze ngo bize gufasha Frodebu tinone ndashaka kujana cassette ngo ndayibereke ndabibabwire ntihafe haba induru nyinshi ndavyumvira uyu muntu ndabona yuko mengo ashaka kuza kwitemera mujya ndege ariko ko bishaka kandi abafise iyo cassette ntihabe ikintu ntihave bingwa ko ndambwiye ati monsieur ministre nimujane na president ariko ko president Cyprien Ntaryamira yagusabye wewe ko mujana mu kubamerera Ciza mwaravuganye kandi na sinabisubiye kumubona ko president umva yaraherekejwe na president Mwinyi bariko baduga ingazi nawe ko nene ngo wafashe wenyene rero nije ndayifashe kubera ministre Ciza ambwiye ati ndagusa ndeka ngende nze gutanga inuzenye yo yuko atabasoda bo hanze baje kuja mu Burundi ariko hariho bamwe bavuga bati ivyo ari byose Deo Ngendahayo yari yamaze kubona ikintu bagafatira ku kungene president wa Tanzania aherekeje abo bakuru b'ibihugu babiri bagiye gufata indege yoba muravye mu maso yoba tarakeye neza mwe mwari mwabibonye nta kintu mwicurana muravye president uko yabakiriye n'ingene yari abaherekeje mwabona atacahindutse jewe effectivement narabonye yuko mengo president Mwinyi yaravise ikintu kinya nabona yuko ameze nabi nkabona yuko umengo n'umuntu sinzi nabona yuko atameze neza ariko kubera uyu mwanya waba muto cyane ko president bamaze gushika hariya ni uyu ministre ariko aransaba ngo ndamuhe kibanza kiwanje ngo aje gutanga iyo information urabona n'umwanya muto cyane nturonka umwanya wo kwimvira ariko nkuko nakubwiye ubwa mbere ntitwashobora kwibaza yuko hoba hari ikintu cyo cyateguwe kuvyerekeye vy'indege byari bigoye cyane kubimenya kandi nta kintu na kimwe cyashobora kwidufasha wowe rero curaheba uramuhebera urumva ndamuhebera namubwira nti je ndazi nyuma muri intuze muri Beechcraft nta ngorane genda iyo nkuru itange ntihave haduka
ibindi bujumbura kubera inkuru itabonetse acagenda uko urumva nawe nyene yagiye kubera akazi yagiye kubera agira ati reka nje kuzimya umuriro i Burundi ntihave haba isanganya hama mwebwe ko mwari musigaye mu gace mufata iyo ndege Beechcraft ko mwari mwabonye president wa Tanzania tameze neza ntimwabajije ico bacabitumye kugira mumenye ibyo ari byo by'ukuri imbere yuko mufata iyo ndege mukurikira president wanyu ari muri Falcon 50 yo mu Rwanda umva jewe nanje nagiye numva hari ikintu mu bintu sinimvamo neza kuko twashitse hejuru tumaze nk'amasaha nk'imwe n'inusu hanyuma ndabaza komanda gatoto yaratwaye iyo ndege ni urashobora kubaza ko indege yoba yamaze kuva i Kigali cyangwa iyo iri kuragana i Bujumbura hanyuma komanda gatoto ati yego reka turabe arabaza telefone muri ntuze muri tour de contrôle i Kigali tour de contrôle i Kigali anakumwishura hanyuma ndamubaza none we wamenyere iby'indege ibyo nibisanzwe yuko indege tishu atanyishu aduha indege iri kwegera kubu normal yamaze gushikira nuzenya kibuga c'indege c'Kigali ati kasi bisanzwe ibyo bintu reka dusubire tubaze arasubira aragerageza arabaza turabura inyishu hanyuma none ibintu nibikibazi Bujumbura Bujumbura ashaka kubaza ayo teko tubazi Bujumbura tubazi arabazi Bujumbura kuri tour de contrôle Bujumbura imbwa ati twebwe natwe nta nkuru dufise ya ndege tangura gurugo namwe muri mu ndege inyuma aratwe ati nta nkuru mufise teka tariko tutashaka kwabwira yuko twumvise ari yindi ndege iri kurazunguruka ku kibuga c'indege c'Kigali ivuga yuko amatara yazimye kandi yuko umengo hariko aravugira amasasi ibintu byaduterwa cyane biragatote ndagusabye usubire ubaze neza Kigali arasubira arabaza twumva umuntu atwishura i Kigali atwishura mu gifaransa ati n'intéressé pas n'intéressé ati ntimugerageze ngo mushungurukire i Kigali ati hariho ingorane acarazimya gatoto turarabana ati tugire gute komeza uje Kigali kuko nimba hari ngose mukuru w'igihugu ni yari nimba hari ingorane tuze kuraba nkeka arico twofasha hanyuma turasubira turagenda turasubira turabaza twumva irindi jwi atari wa wundi wa mbere irindi jwi ratwishura ti November yari ntuzenya yari indicatif no kuvuga ijambo bakoresha ku ndege mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ihejeje kugwa il vient de s'écraser no kuvuga ihejeje kononekara ku kibuga c'indege c'Kigali ti nta yindi inkuru yasubiye kuduha hanyuma gatoto ati mbona yifashe mu mutwe ati ndababa mu mutwe ngire gute yani komanda bure nuwe ubu udutwara nubazi Bujumbura yuko twebwe tugwa Kigali cyangwe tuja kuri airport Bujumbura kuko nta wundi toshobora kuti baza woshobora kuduha iyo instruction rondera ntibantungana kuko mu president w'u Burundi muri ico gihe constitution yavuga yuko umukuru w'inama nshinga amateka ari waca musubirira baza rero umukuru w'inama nshinga amateka yari president ntibantungana ati aduhe amategeko aho tuja hanyuma rero baca baramurondera ngo bari bahagarage n'utware waratwara inkoramiheto muri ico gihe colonel Jean Bikomagu baca batubwira ati ni muzi Bujumbura barajyaguye ntaco muza gusuvariye ntaco muza gukiza tuza rero tugana Bujumbura
nibuka yuko n'abari mu ndege bashatse bagize ubwoba cyane ni bujumbura kari mu mbere kari mu nama ntitugwa ntitujayo tifume tujigigoma ndabya ntoya nimugire reka tugende ko n'umukuru w'igihugu yitavye Imana natwe nuko ariko tuji bujumbura ngo niko byatubwiye mahava rero murazi bujumbura turazi bujumbura ariko uravye uko vyari vyagenze Badurite Dar es Salaam ni ibintu vyoba vyarateguwe rero bavuga bati ni ibintu vyoba vyari vyateguwe iyo nama yari inama gusa yotuma ivyateguwe biba niko mubibona canke ni ibintu vyashitse gusa vyitayemo kubganje jewe ndashobora kwemeza yuko ari ibintu byari byateguwe byaraboneka ko vyateguwe kandi n'abantu benshi bari muri iyo nama bari babizi ukuntu ariko nawe baravuga yuko wari ubizi ari naco gituma ukumbure woba waremeye ukareka ikibanza cyawe bigatwara umushikiranganje ciza je nibaza yuko n'ubwa mbere ndavyumva ko je nibaza yuko uwunzi atovyibaza cya kabiri uravye amatohoza yagizwe uwashobora kuba yarabikoze mu matohoza yagizwe bamwe bavuga ati ni FPR abandi bakavuga bati ni ba Hutu Power bari u Rwanda ico kintu nta biravye neza uwo mutego wari watezwe Habyarimana ni wari watezwe Ntaryamira abarundi nta ruhara twari dubifisemo kuko abarundi twaguwe mu mporero tuja mu ndege tuja mu mutego utari wacu nico gituma nta murundi ari kubimenya nta ruhara twari kugiramwo yo perezida wacu adahaguruka agasaba lift ngo bivuga nta ruhara Burundi rwari yari kintu kiganya kwicana Habyarimana cyari kintu kiraba abanyarwanda n'abanyarwanda muri bo ariko hari kindi kivugwa inyuma y'igandagurwa giwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura hariho abasirikare b'igihugu kumbure ntarinze kuvuga bo baraje ku kibuga c'indege bahashika bitanamenyekanye baza gusaba urusha ku munota wa nyuma ivyo navyo muravyemeza ntimwigeze mumenya ingene abo basirikare babahaje ibyo byabaye hanyuma byabaye muri ico gihe byabaye hamaze haciye nk'ukwezi harabaye abasirikare b'abanyamerika baje bagwa ku kibuga c'indege ngaho iwacu barahamara nk'umunsi umwe cyangwa ibiri abategetsi b'Uburundi batabizi baje gusaba mukuru w'igihugu yari president Sylvestre ntibantunganya niba twara igihugu muri ico gihe hanyuma nibo baje ba ambassadeur wa Etats-Unis yaraje baramubwira yuko ari basoda bagire bazi hanyuma cahamagara abatwara ministre wa défense na chef d'état-major général wa baraza aribabwira ati baje kunsaba ibi mu vyumvira kwiki niko bamaze bari hafi yo gushika twobankira gute cabara ariko wewe president Sylvestre ntibantunganye yazabize canya nawe nyene yabimenye urumva ambassadeur je kwimusaba muri hazigaye nk'amasaha nk'atanu kugira ngo bashike ntimigeze mumenya rero ico bari baje gukora ika naco batubwiye ariko urumva ko hari ingwano nyinshi cyane urumva hari haciye ukwezi hari ingwano nyinshi cyane zibera mu Rwanda twaribaje yuko baje gufasha abanyarwanda cyangwa baje kubabanguranya ariko nta mission yabo batubwiye neza ibyo aribyo igarura ni kabizi umutumira Kuba Deo Ngendahayo umuyobozi yarajeje umutekano w'umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira mwumvise turiko turayaga ibijanye n'urupfu rw'uwo mukuru w'igihugu mu minsi ibiri no kuvuga igenekerezo rya gatanu ndamukiza no mwaka azoba hakwiye imyaka 20 president Cyprien Ntaryamira yishwe mu ndege yari mureruye ari kumwe na president Habyarimana w'u Rwanda kugeza uno munsi
ibyo byabaye by'ukuri uno munsi abantu benshi ntibabihuriza ko mukaba mwumvise icabona gihambaye warajeje umutekano yagiye mu izo nama zose zibiri uko bivuga mukamufise rero aho mutatomokewe murashobora kwakura ku nimero 222 24 43 34 canke 22 24 33 76 mukabaza umutumire Deo Ngendahayo n'ubwa mbere muje muri kino ganiro twakira abanyagihugu batanu bakoresha iminota 5 mukababaza namwe mugakoresha iminota 5 nyene mukubishura umunyagihugu wa mbere ku murongo ndabaramutse akora mu kijesere amahoro muri bande ni kaburungu ndamukizanya ko ba umutumire yego mubaza yego ndaramukije n'abarundi bose ko batwumviriza hama kumbure jewe ndatangaye ko wari warinze ubonanya ko bamutumire ko ujya mu perezida afise ubwoba mu maso hanyuma wewe ukaba ari we wari umugendanyi wiwe wari muri security yiwe hanyuma n'ikibanza cyawe ukagiha uwundi kandi wamaze kubona ko hariho so muri mu bintu nk'ibyo ni kubera iki utahavuye utuma utelefona ntibantunganye hakiri kare cyangwa utelefone abandi mugabo karindira ko bishika amakabazo ka kabiri jewe ndamaze kubona iyo ibintu nk'ibyo bishitse urumva ko inama zitatu zose zari zibaye mugabo nawe nyene akabona ko hagize hari ibintu bawe ko barategura muri izo nama kuko aravuze ati byaranabonekana kubera iki mutafashe ingingo kugira ngo mu bogore mutarasesa kandi wari wamaze kubibona hamakombo Kaburongo murakoze cyane mugerageza kubahiriza umwanya ko bashaka kubaza ni benshi ubundi munyagihugu ku murongo ndabaramutse muri bande Jean Pierre yego Jean Pierre mubaza naretse utuntu tubiri gusa ashaka kuvuga ko urupfu rwa Perezida Ntaryamira cyambere turashaka kuvuga yuko yavuze ko Burundi ataruhara bwari bufise mu rupfu rwa Perezida Ntaryamira ariko cyo turumva ingene yabisiguye turashobora kumva kumenga harimwo amahini kuko nta kuntu umuntu ajejwe umutekano wa perezida ashobora guhaguruka akaja ahantu hanyuma wewe kumisika yasiguye ko ngo yoba ngo ikibanza yagisedeye ubundi muntu genda maze ko yoba yaramenyesheje perezida Ntaryamira ko ikibanza kibagira agira uwundi muntu kuko tumva ko umenga harimo ikintu yoba yarabizwiko hanyuma tukongera nkavuga ku byerekeye ku ruhara rw'u Rwanda nabwo ndabyumvira none u Rwanda boba sisi ndabyumvira ingene yovuga ko u Rwanda indege misango naho itihuta cyane byose yaragenda kandi turumva ko icyo gihugu inama yariko iraberamwo cyari igihugu ca hafi naho yari kuba yitonda nta kuntu byari kumvikana ngo ashaka barifiti perezida wo mu Rwanda urakoze cyane Jean Pierre ubundi munyagihugu ku murongo ndabaramutse amahoro muri bande Ramazani ndamukizanya kuba umutumire baramutse ndakuramukije Ramazani neza kabazo kamera ngomba kubaza umutumire wacu nuko datene cyane nko iyo ufashe urugendo ukumva ahantu uri kuraja hari ingone zisanzwe mbega no kubera iki mutache muvuga ati ko ahantu twumva urugendo turiko turajyamo twumva hatameze neza reka dusubire mu gihugu cyacu nkuko shobora kubyumvira nuko uwo mutumire wacu yavuze na neza arabyemera yuko byanabonekana mbega no kubera iki atabwiye nyakubahwa perezida yahoze arongoye Burundi atavuga ati yamara ahantu turiko turaja ni mu ngorane zidasanzwe rero nkaca mvuga nti ndiko ndanamubaza noca mvuga nti kubwiwe kubwiwe wanje uko ndabibona nuko mbona yuko umenga ibyo bintu ahubwo nawe nyene yarabizi murakoze cyane ubundi munyagihugu ku murongo ndabaramutse amahoro muri bande Eric muduzeje ariko muvuga buhoro buhoro yego ndabumva ndamukiza umutumire ndakuramukije Eric yego hanyuma nashaka ndababaze hari uwundi muntu numvise mutavuze mugabo nawe nyetse yakorera mu byo sanganya uwo bita imbizi sinya
mbega yoba yarimwo canke yoba yaguye muri urwo rugendo canke ntiyoba yari muri urwo rugendo mwaza kugira umuco kuri iki. Hanyuma kabiri nagomba kubaza none ko mwamaze kuvuga ko weze nk'umugendanyi w'umukuru w'igihugu mwabonye ko bijya bintu byari byateguwe mugabo byari byateguriwe umukuru w'u Rwanda mu matora yo mu 2005 mu Burundi u Rwanda baraterekana bivuga ko hariho abanyepolitike bagize ihonyabwoko bagize uruhara mu by'ihonyabwoko byo mu Rwanda uno munsi namwe mukamugize ko mubona ko aribo babiteguye none mweho mwiteguye iki nk'abari bagendanye biwe mwiteguriye iki kwitwarira leta y'u Rwanda ko yoba yaradutwaye umukuru w'igihugu cyacu murakoze cyane ubundi munyagihugu ku murongo ndabaramutsa nawe alo ndabaramutsa muri bande ndi Amerika mu Kibenga yego mubaze yego ndakura mu Kijeshe Amerika yego ndaramukije n'abarundi bose bari kwatwumviriza kunerano yiwanje ndashaka kuvuga ku byerekeye bya Cyprien Ntaryamira kugeza ubu ntiturabona amatohoza yiwe yaho yapfiriye ngaho mu Rwanda kuko ibaraho kunyene boraba bajya abantu hariho twumva babo baramwiciye mu Rwanda batohoze baraho kunyene bo bafata bajya abantu twumvise biciye Ntaryamira cyangwa urya nuze arongoye u Rwanda. urakoze cyane Amerika imbere kumbure Deo yo kwishura kuri bino bibazo ari kibazo ntababajije mwari inama yari yavuze badurite n'umukuru w'igihugu cyaza yiri ico gihe mu butu ariko Dar es Salaam ntiyagiye kubera iki atagiye mu iyo nama mwoba mwaramenye igituma ataje mwibajije ikibazo cyo tuma yoba yasivye. Ego ico kibazo kiragoye kwishura kuko nitwari turi mu nzego za Zaire muri ico gihe ariko uravye ukuntu mu buto yarameze amagara yaramukitse yaramaze imyaka myinshi ku buryo atashobora kuva ico gihe ntiyasubiriye gufata indege ngo atembere yaramaze kuboneka ko yaramaze kugwara je nico nibaza yuko igituma ataje ni magara kuko ivyo ariko hari abavuga yuko yoba yamenye ivyo bintu beragahanura abakuru b'ibihugu ko kuva ngaho bagenda baza baragendera mu ndege imwe oya nibindi baca bashirako umva yabahanura ntibari kubikora cyangwa iyo nama ntibari kujamo nibaza yuko abantu baca barondera ibyabaye baca bavuga ibindi ariko muri ico gihe ntibyashoboka ntibashobora kuko je ababajije ibibazo byose numva ikibazo kimwe kiba ati mwari mubizi gituma mutagize abo bantu nibaza yuko badashobora kumenya ivyariho muri ico gihe kuko peut-être urabona haciye imyaka 200 nk'abo bose mengo baracari bato nibari bazi ingene igihugu cari kimeze akarere kari kameze muri ico gihe igihugu cari giteye ubwoba cyane cari Burundi Burundi niho harapfa abantu benshi cyane abashinga amateka bakabarasa izuba ryaka twagenda twinyegeje tuzi umuntu barasohoka kuva mu biroti ariko uyu munsi ndaramuka nibuka abantu bapfiriye mu Kamenge dusanga imivyimba y'abantu iri ngaho mukuru w'igihugu akati cese ndavyuma ngene ibintu bishobora kuba mu ijoro yarafata imodoka mu ijoro yumvise amabomba ariko arakwitwa mu Kamenge agafata ya modokari tukamukurikira mu ijoro tutambaye kugira ngo tuze kuraba ivyo bintu tukaja mu Kamenge ari president kuko yari mu president akunda abantu kunda abanyagihugu yari mu president abangutse ntiyatwarira muri pale Ntaryamira kandi yarakunda abantu cyane byaramubabaza haradasinzira yumvise abantu bari kwarafira mu Kamenge ingwano yari Bujumbura yari tegwa Kigali ahubwo niyo twari tuzi ko amahoro yagarutse bari bamaze gusinya byose amasezerano yasezerano ntabwo banagumwe bwari bushobora kudufata kujujamwo tuzumva ni Kigali kuko uravye ukuntu byari bimeze ico gihe abanyarwanda bari bamaze kumvikana onu yari yabafashije inteko zose zari zamaze bari Kigali FPR Kigali nuzenya abafara bari Kigali bose bari bamaze gusinya Habyarimana yari yavyemeye twari tuzi ari hagasigaye ingorane gusa ya sedere kwa bakita kabazo na Rwanda nico gituma no muri yo nama takintu bavuze cy'u Rwanda twari tuzi ku Rwanda donc abo bose bavuga nuko batazi ibyari muri ico gihe mu myaka 200 kandi ico bishobora kwibuka nababwiye ko imbere yaho mbere yuko umushikiranganje simbizi asaba yuko yoza kwerekana ayo masanamu y'iyo nama
kuri aide de camp wa president komanda Cishahayo yari yasabye nabo nyene urumva we yasabye ngo aje mu ndege kubera ivyo waje muri iyo ndege ngo aherekeze umuzenyi mukuru w'igihugu comme aide de camp wowe ko nari ndamufitiye ko ubasha ndamwankira ni jewe yabahaye icyo banga reka ngende jewe urakurikira hanyuma umushikiranganje simbizi yaje ubwanyuma anyumvisha yuko Burundi bashobora guca bagumuka noneho abasoda bakava makambi bakaza kugwana kugira ngo izo nteko ndizizi donc ikibazo nyamukuru muri ico gihe twebwe ahubwo je nari mfise ubwati niyo ndege ya president ashaka kwibanura ibujumbura byari kuba vyumvikana kuko abasoda ntibari ku ruhande rw'iwacu muri ico gihe abapolisi bari mu ruhande rw'iwacu muri ico gihe nawe Habyarimana we yari fitiye igisoda ciwe yari fitiye nuze ikambi yiwe iri mu nuze twabona yuko ahubwo idanje nko bivuga iri Burundi gusumba Rwanda ariko ababenshi babajije n'ibyo mwavuze ati bagarutse kibazo kimwe baravuga ati mwebwe mwarabonye ibimenyetso ko inama yagenze ko yagiye irateba mujeje umutekano mufatira ku bintu byinshi kugira mubone yuko hariyo ibintu bitagenze neza mwarasomye ku novuga ati mu maso ha president Mwinyi murabona yuko ari kitagenda kubera iki mutoba mutarondeye uburyo bwo kubwira president Nyabo ahubwo twibaza ati byo beri Bujumbura twibaza tuti namwibaza yuko ahubwo ati hari ikintu biteguye iwacu cyangwa babonye Abarundi atabarundi baragoye umunsi wo ntibasigara kuko ni kwisubira muri ico gihe ukuntu icuka cari kimeze reka noneho ndabona ibibazo bavyishuriye icarimwe yaba n'ikibazo ca simbize ko naco nyene mwakigarutse ko wari yakibajije noneho twakire ariko hariho gatoya Amerike yabajije nabavuga ati amatohoza kugenda no munsi nta kigaragara kiravamwo mwebwe muratahura yuko atakigaragara coba kiraboneka no munsi kuvyashikiye umukuru w'igihugu nk'u Burundi amatohozo yagizwe ndababwire ayo matohozo yagizwe n'abafaransa ayo umucamanza witwa Burgier yagize amatohoza ariko mu nyuma abafaransa babasiraho ubundi agira yandi matohoza ubyo ndakubwira amatohoza yagizwe kwicese uyo mujije Burgier kandi arampamagaye arambaza ati none wewe amaze kumbaza ivyo bibazo byose none wewe wibaza ko ari iki iyo ndege hano we ni iki cyenda babyanyi jewe kubwanje uravye ukuntu ibintu vyari bimeze uravye ingwano yariho entre FPR na FARA n'abanyarwanda abasirikare b'igihugu kindi baza ko ari FPR yayimanuye ni kuko nabo ariko nivyo wibaza gusa atakintu na kimwe bifatiyeko urumva ndakubwira cyo jewe ndavyumvira ko je ninumvira ko ari FPR yayimanuye kuko bari mu ngwano kandi kwica Habyarimana yari insinzi ikomeye cyane kuri bo kuko n'ingaruka apre warabonye yuko baciye baronka umwanya wo gufata ubutegetsi ariko hari abandi bavuga bati bari bateguye genocide itari gukunda ataronka bisha Habyarimana ndabiguha navyo nyene ariko FPR nayo nyene yarafashijwe sinumva ngene FPR ishobora kwiha ububasha bwo kumanura indege y'igisivili itwawe n'abasoda batatu ba France atayi ikindi gihugu cirutura cagiye imbere cabahaye ruhusha ibikunda nibishoka ivyo nivyo nimvira jiyo harabaye ayani matohoza yagizwe n'abanyarwanda nabo nyene baraje ngaha baranambaza ntabwo none mwari mu ngwano none mwari ko muragwana na Habyarimana none ubonye umwansi hejuru ntibacu kwikora ariko hari habaye amasezerano abantu benshi biyumvira yuko impande zose zubahiriza ayo masezerano ajya amasezerano yaraganyije amatora ajya amatora yava mu iki ubona FPR icakuramo nibaza rero yuko umuntu mu biba byose muri Afrika ngaha abarundi turafise ukuntu tuca twironderamwo uti hakoze fraude bikoze ati haba fraude bikomeretse ni prone prone bikomeretse ni fraude ni example naguhaye akarorero ariko umenye yuko ahanini ikigihugu cyacu n'iki Rwanda cama cononegwa
n'ibihugu bifisemo izindi nyungu zawo zutazi ziza kudukoresha ibintu tukabikora tuzi yuko turiko turarondera inyungu z'igihugu kumbe turiko turakorera inyungu z'abandi bo hanze tutazi. Reka noneho twakire wundi mugwi wabazo wa mbere ku murongo ndabaramutse. Allo? Ndabaramutsa. Serge, bonjour. Ego ndabaramukije muri bande. Neza ndamukiriza Deo Ngendahayo ni Donatien. Ego Donatien. Ndakuramukije monsieur Donatien. Ego murakomeye. Ego turanga. Okay, jewe nari Dar es Salaam icyo gihe n'umushinga ndayi Deo Ngendahayo. Twari kuri aeroport de Dar es Salaam. Hanyuma j'étais à maître d'hôtel du président. Narahatswe nanje kuja muri iyo ndege. Ngo doze gatoya ga Donatien. Narahatswe kuja muri iyo ndege. Ubu muranyumva? Ego turabumva. Hanyuma Deo yakoze neza. Deo yakoze neza kuko l'excellence monsieur le président Ntaryamira. Benshi babivuga uko batabizi. Le président Ntaryamira yafashe ukuboko n'umuhisi Habyarimana. À l'aéroport bagenda baganira buhoro buhoro. Jusqu'au ku muryango w'indege. Jewe nari nyuma. Shinga ndaye Deo yari nyuma. Bon, Habyarimana ari décida wenyene ati excellence monsieur le président tujane muri indege. Umukuru w'igihugu amaze gufata ingingo ngiyo. Kandi kujya Deo yavuze nivyo Ntaryamira yarasonera abantu. Ariko gato ya Donatien n'abaciriyemwo Deo avuga yuko Deo yaramenye yuko president Ntaryamira aza kujana na president Habyarimana bakiri mu nama kuko yarahindukiye arabimubwiye. Yaramwegereye cyane. Il était chargé de la sécurité rapprochée ni kubavyita. Twebwe tuba turi inyuma. Twebwe tumaze kubona rero le president ajanye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Bon, twarakurikiye mugabo we amaze kutubwira ati jentana n'umukuru w'igihugu mwebwe cyamugenda muri Burundi. Urumva na Deo icyo gihe turamutahura twese ntiyategeza kurenga ku itegeko ry'umukuru w'igihugu. Niko vyagenze donc abantu nibareke kuza baravuga twese niyo twari turi. Je nibaza yuko uko Ngendahayo ababwiye ku kibuga cy'indege cya Dar es Salaam. Mugabe ibindi kuko twaciye tuza n'iyindi ndege Burundi izanye abanyarwanda babiri twategerezwa kudepoza i Kigali. Batanze ikibanza cha Simbizi Syriac na Chiza twaje muri iyo ndege rero twibwi. Reka mu mwanya Donatien araza kugira icyo bivuze ko Deo wundi munyagihugu ku murongo ndabaramutse. Allo? Ndabaramutsa. Allo? Turabumva ndabaramutsa muri bande. Jewe nitwa Mpawe nayo Serge. Yego Mpawe nayo Serge mubaze. Je kibazo ca mbere je ndaramukije Ngendahayo. Ndakuramukije Serge. Ngendahayo ndamuzi. Kibazo ca mbere. Ndabona ko ibyo bintu by'intuzeye kwa president igihe agenda ijana wenyine mukuru w'igihe batamusirikare n'umwe bari kumwe atamuntu n'umwe bari kumwe hari igihe minister bari kumwe wenyine. Ngira muranyumva? Yego turabumva. Nibaza ko mu mubaza neza ibyo bintu ngirabizi. Yavuze ko ico gihe no mu Burundi bitabimeze neza. Nagenda maze ikindi kibazo gira kabiri. Arafise abantu bagendana babiri. Harawitwa Mujawezo n'ubu nitwa Ngenda kuri yo. Ngenda nkazi. Bagenda barasa abantu b'abanyagihugu. Mu mubazi gituma gihe barasa abantu ikintu yakora ico gihe. Yarafise abantu bamucungera yagira muri range. Mu mubazi gituma ico abantu barasa ico gihe ko nyine atabahanura. Bakakombore cyo n'ikindi kibazo no munsi turi ku kibazo ca president Cyprien Ntaryamira uko ndabibutse nabivuze mu ntango yuko Deo Ngendahayo niwe yarajeje umutekano mukuru w'igihugu cyo bita mu Gifaransa administrateur chargé de la sécurité du président. Nico kibazo twamutumiye kuko atawunda ashobora kuba bizi kumurusha uko ari we yari kumwe neza na neza iruhande y'umukuru w'igihugu. Undi munyagihugu ku murongo ndabaramutsa no munyagihugu ntagubye ku murongo kumbure umuntu mbere gucungura umwanya mwe murishe kuri bino Donatien ashikirije hamwe na Mpawe nayo amatwakira abandi. Donatien effectivement yari maître d'hôtel wa président. Nawe nyine mu busanzwe
nta wundi ashobora kuha ikintu cyo gufungura cyangwa cyo kunywa umukuru w'igihugu atari we kuko murazi yuko mu mategeko ya security binda ku ariko ntimwiyumvire yuko ko agiye wenyene ari kumwe n'abashikiranganje babiri badashobora kumugaburira cyangwa badashobora kumucengera umutekano ko ari kibazo urumva mu bisanzwe nico gituma bujye mukuru w'igihugu agize déplacement hagenda abantu benshi hagenda umuganga wiwe hagenda edeka hagenda hariho abantu batarinda guhara muri ico gihe ariko muri ko yagiye mu ndege itari guyiwe kandi akaba ari we yabitegetse byaragora kugira ngo abo bose bagendemo natwe tujemo ku busanzwe twari kujamo twese tukamurika nkuko twaje urumva twari abantu bashika 13 sindabibuka neza ariko muri delegation y'u Burundi hari abantu benshi n'abakudondoreye bose Habyarimana nawe yakuyemwe abantu batatu biwe Donasi yavuze babiri ariko bari batatu abasoda batatu nico gituma yatwaye batatu biwacu abasirikare batatu mwavuye muzana ngandi kindi naco Donasi peut-être tabonye nuko ni president wacu yahagurutse yaka Habyarimana urusha ko mushikana indege yo mushikani Bujumbura si president Habyarimana yabimusavye kandi aho mwari mukiri mu ikindi naco yadezinyejewe na ministre wa Ciza kugira ngo dukwize batatu ariko ni hamwe abigira n'ingoga kuko ariko arirukanga biva ariko bagenda hanyuma rero urumva bwa mbere Eddo kandi yambwiye ati je ndakubwira n'ukuri ntibikunda yuko agenda wenyine bon ndaraba sanga ibyo si ngombwa kuko yari ibintu bidasanzwe twari ko turakorera mu bintu bidasanzwe ndamubwira nti wewe guma ngaho nije ngenda ducitse imbere niho nakubwiye ko umushikiranganje yasanze barambwira ati ndagusavye ngene nabundi barariragwa baje ku telefone Bujumbura yuko ariko arakarisha inkoho Panda none nambwira ati genda zimiyo muriro ntibave bagira ati nije ndakwankiye kugenda ariko ubusanzwe jewe nabona yuko ingorane ziri Burundi zitari kwanye akombara ko batabitahuye mwebwe namwe mwashaka kuzana na president ukubera oya jewe nariko ndinjira mu ndege ni valise ni marete yo nari ndayifise kandi ariko iyo marete wahavuye uyihande nayihaye ministre Simbizi nambwira ndushushikiriza umukuru w'umubwenge ko bimeze kuko ndumva yuko wewe ufise ibituma byo koja muri yo ndege hama mpawe nawe nico kibazo gene natahura ingene ti president yobe yagiye mu ndege atawuje numwe ajeje umutekano wiwe bari kumwe urumva yashikira kuri aeroport garde yiwe yari murindiriye mu gihe ari mu ndege ariko hari ibibanza bategerezwa gushikana president Habyarimana hama gahava afata indege kandi aza ngaha ibujumbura ni kibazo kitumvikana ingene yari kuva ikigarazi Bujumbura ata muntu numwe ajeje umutekano wiwe bari kumwe urumva jewe sinari n'umusoda naho nari kumuherekeza sinzi no kurasa naco namumarira mu byegerezo binuze donc urumva twari gushamo basoda biwe n'abasoda banuze tukakura ariko urumva nta mwanya wabonetse yuko ingene dufata inuzenye izo ngingo muri ico gihe donc nibaza yuko ari ibintu byakozwe mu gihuti kandi turashaka kubona yuko ibintu bitagenze neza ko siko bigenda ariko ubusanzwe siko bigenda wavyumvise ari sinzi ko Eric Numani mufise reka none twakire uwundi mugwi wa nyuma w'ababazo wa mbere ku murongo ndabaramutsa ego me muri bande jewe nitwa Manirumva ego Manirumva mubaze ego me ariko sindakumva neza twe turabumva mubaze ego urumva jewe icyo novuga ko kuvyerekeye urupfu rwa president Ntaryamira by'ukuri nibaza yuko ari kwa kundi aka karere kacu kamye kagwaye ari ibintu vya politike kuri ubwo byamye bibarengera jewe nibaza ko iya nama ari yabereye Arusha kijya gihe Dar es Salaam namye mvuga kuva kera ko bijya bintu bya Arusha navyamye iruhande ariko ni inama yabereye Dar es Salaam Manirumva nimba mutumva sindakumva ni inama yabereye Dar es Salaam ntiyabereye i Arusha Dar es Salaam iyo nama murabona yuko by'ukuri yagiye kuba hamaze ku ibintu by'umusumagirano je nibaza hagati y'u Rwanda n'abari ko bararwanya ari FPR rero nibaza yuko iyo nama
muri iya nama nibaza ntari cyavuyemo kuko urazi ko na perezida atwara kijya gihe mu Rwanda yigeze kuvuga ngo simvise aho ndabashira ngo ibibanza ngo bisigaye ngo nahari inyamaswa gusa rero je nibaza ko byamye ari bya bindi bimwe by'ihonyabwoko byahamye ko sinumva umukuru w'igihugu cyacu yavuye nafite indege yiwe inge nundi mu perezida afata akamukwega ukuboko buke hanyuma bakaza guhindurira icyiyumviro jiste bageze ku ndege ya Habyarimana. Ariko bande rumva sinzi ko mwumvise Deo aravuga yuko ingingo yo kugenda mu ndege na Habyarimana yoba yafashwe na perezida Ntaryamira wenyene atari perezida w'u Rwanda yamukweza kweza. Oya jewe numvise uyo mudonasiyo niwe yarahejeje kuvuga ngo Habyarimana ngo bagiye ngo baravuga ngo buke ngo bagenda ngo amaca ku ndege yiwe hanyuma bari buvyumvikaniraho baduge nk'ivyo byonyene ni ibintu bibabaje cyane ko umukuru w'igihugu ava mu gihugu afise indege hanyuma mu kanya gatoyi bikaba birahindutse urumva n'ingorane niho zagiye kuva niho habereye imbarutso y'ingorane. Reka kombere mu mwanya Deo araza kutomora neza kuko ni ibintu bibiri bivugwa n'abantu bari ngaho kugira umuco utegerezwe uboneke neza ubundi munyagihugu ku murongo ndabaramutsa nama. Amahoro muri bande? Yego Ernest mubaze. Yego ndaramutsa umutumire. Ndakwabwije Ernest. Yego. Kimwe gusa urugero twumva ukungene uwo mutumire atagiye muri iyo ndege ari yaje ubuzima bwa perezida ariko ku nsiguro yatanze numva umenga kumbure ngira umuntu azumvirije bishobora kuba azumvikana ariko nabwo badamaze kano kabazo ambabarire je sinzi ingene batora ubucungire buzima bw'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu niba mwitorera cyangwa atorwa na leta nkaca ndamubaza ubwiwe ubwo yari yizewe bingana iki iruhande ya nyakwigendera ku buryo ubwo rujyo uko twaba twese twibaza ko yoba arimo cyangwa yari icyo kintu cy'urwo rupfu rwiwe ku buryo batarayifite nk'uruhara. Urakoze cyane Ernest undi munyagihugu ku murongo ndabaramutse. Amahoro se. Amahoro muri bande? Ni Ferdinand. Yego Ferdinand mubaze. Yego ndamutunire. Ndakuramukije Ferdinand. Jewe ikibazo no mubaza hari ikintu avuze kitampumurije cyane gose ngo abasirikare ntibari ku ruhande rwabo mbega none kiriya gihe perezida Ntaryamira ko yari umuhutu yaratumira abasirikare b'abahutu ngo bari ku ruhande babo bamushigikiye hama ikindi kibazo naco no mubaza gitoya mugabo urumva nibaza ko kamuciyemo nari ne kaba kanjemo arantunga ariko Ferdinand ndakumenyesha yuko na Deo Ngendahayo ariko arishura nawe nyene si n'umuhutu. Yego naco nta ngorane bumva mugo urumva igico yavuze nico kitangiyoya menge nduge ku bindi rero ndamubaze igihe onye bafata intuzenya indege yuko bavuye muri Tanzania akabona yuko agahitana umukuru w'akagena n'abandi bakigarutse ko akafata y'u Rwanda bafata igenda bitarifite mu bisanzwe none umuntu yafashe rifite afite indege yiwe hama amutungira umutekano akabasigaza wumva hatarimo mwamahinyu hama ikindi naco canyuma mbega hoho ko numva yuko avuze ati ubwitanire bwari bwategura umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari bwategura Habyarimana yerekana rero yuko leta y'u Rwanda atakizohava ibaza leta y'u Rwanda urupfu rwa Ntaryamira ingene rwoba rwaragenze icyo bari barateguye yanka gushira ahabona barategura yuko urabona kahise kabo kuri ibihugu babiri wo muri Zaire no mu Rwanda cyo kuvuga ati bari bategura ihonyabwoko yuko bofataniza hamwe bose urabona rero yuko byose ariko byo byari bigamije n'igituma afata iyo ndege yo mu Rwanda atayo mu Burundi ngahanye. Reka mu mwanya araza gutanga umuco umunyagihugu wa nyuma muri kino kiganiro ndabaramutsa bwake muri bande bego bakevya mubaze nashaka ndamubaze hari amakuru avuga bagira basoda abanyamerika bo bari baje batabimenyesheje ko ari ikintu coba cyari kizwi gisa n'ibintu byari biheje kugirishwa ijyanama muri Tanzania wumvirije n'uyu mushikiranganje cyiza kuvuga ati ngomba kuja guhumuriza yerekana ko hari ikintu bajya perezida baba bari ko barayaga gihuriranye n'umutekano w'ibihugu byabo kandi ushobora guhungabana none umukuru w'igihugu cy'u Burundi wumvise wahigiye kubaza ibyo ari muri Tanzania yavuze ngo yamufashe ukuboko amujyana mu modoka mu ndege mugabo uyu Ngendahayo muri kumwe ngaho yabimenye yava kiri mu nama
kandi yari yavuye ngaho Bujumbura n'indege yiwe none ukogenda mu ndege imwe yiwe namucungera umutekano akabakuramwo yari akaba yagomba kumva amabanga bagira avugane na Habyarimana hanyuma ikindi nacyo Habyarimana hariho intagondwa z'abahutu zitagomba kwaje amasezerano yarushaja mu ngiro hari bajya ba sedere bavuga ngo intoki zitanu zidakwirwa mu zuru rimwe ngo ntubure umuhutu hanyuma bakaba batagomba ko hanyuma nuze FR nayo yari ifite abasoda amajana baje Kigali none abasoda amajana 7 barananiye igisoda cya Habyarimana gutwara iyo baje gukora indege icunzwe ikibuga cy'indege gicunzwe n'abasoda ba Habyarimana numva yuko ivyo bintu je ndibaza yuko navuga Habyarimana bari ikintu yarazi yagomba kuyagana na Ntaryamira umwe ku wundi urumva nibwo bwa mbere kuvisiremwa umukuru w'igihugu avana na garde corps na chef protocole wiwe bakavana reka kumbura reka noneho Deo atange umuco kuko avuga ati ni ubwa mbere byari bibonetse muhere kuri Imana irumva Ernest Ferdinand hamwe na Bakevya mukoresha iminota dusigaranye ahanini bose ndumva ariko barondera umuco uko ngine vyagenze yuko indege ko perezida wacu yarondegwa cyangwa ari Habyarimana wenyine yarondegwa cyangwa we wari ubizi cyangwa ntari ubizi ariko gatoya ubumviriza ikibazo cy'Imana irumva kuko mwebwe mwari ahantu iyo nama iri kirabera byagenze gute uravye aho ba uwicaye nivyo bawicaye inyuma y'umukuru w'igihugu yabikubwiye gute yuko ataza gufata indege mwabwiye mujanye yarahagurutse inama iheze